ibi bintu rero aho ibintu bisha bigasubira bigasha, ibintu bikononekara, ibintu bigatwagwa, mugabo umuntu akumva yuko kuba kuri Tanganyika igihugu igihe tajiwe imwe yiwe abarundi bose bamerewe neza, umuntu akumva yuko ibintu kwijabe bihiye bitamuraba, umuntu akumva yuko isoko ngaha nkuru ya Bujumbura Sojemak ihiye, sinzi ko mwabibonye. Urabona ko hari abantu mengo baravyaje uno munsi birirwa bararirimba ngo baronse isoko ngo bagize iki, ukumva umengo ni birori, bakibagira ko abantu batunuye ku mutima. Hari ibintu bimaze igihe biriko biraba abarundi badashitahura, n'abarundi bake cyane bariko baratahura mu by'ukuri ibintu biriko biraba mu bintu bijanye n'isha ry'ibintu. Namwe bwamenyesha amakuru kwikanira hafi ndi sirjana kwijana ko tavye mutahura, mugabo reka mpeye ku vyavuba twese twabonye twakurikiye kugira mubone ibi bintu ingene bigoye. Kuyu wa 21 ukwezi kwa gatandatu, no kuvuga ejo hahise, nko mu masaha y'ijoro, jewe numvise abantu bamamagara babwira ati tagenda mu bisaba batabare isoko ya Jabe, aho bita ku mbaho bacuruza imbaho n'ibiti ariko harasha. Narashoboye guhamagara abo nshoboye guhamagara, mugabo bukeye naragiye ndasanga abo muri protection civile, abajeje igipolisi muri commune Mukaza n'abandi. Ndabaza nti none ko mbona n'ubu muri rukiri kuraka habaye iki, ngo buryo umuriro ngo byase kuzima, ngo icyo twakoze twakuye ibintu turanakinga nagira abantu baza kuyiba, utumuriro ngani utuza kuyiheza gusa utihejije n'ibikunda. Ibyo rero urumva n'ibyabaye hirya ejo ku munsi w'Imana. Hanyuma mwibuke irindi sanganya nk'iryo rereka kuba aho bita muri Kambazi, navyo ni byabaye uko. Mwarumvise ko bamvuzwe imvugo nyinshi, bamwe ngo n'amatara, abandi ngo niba, abandi ngo nibe, mwese mwaravyumvise navyo ntaho bigarukako. Naho mwarumvise ko byabinye bitubavuze iti ibi bintu rero ntabujya nawe bijamwo, birituritse makavyene vyihejeje. Mwarabibonye ko byagenze, mugabo abantu bari baremye kubera bumvise baronse ya message yumvikana. Nababwiye iki kibazo cyo ngakwa impande kwa Siyoni naone mu bintu vy'imbaho naone harahiye nkuko nyene. Hanyuma mwibuke ahandi hantu hahiye mu Kinama, isoko mu Kinama muratswe biva gushana yone. Mwibuke kandi kwa Dabs harahiye naho n'umuriro vuba. Harahandi twibuka umengo hahiye ni amasoko atari make, n'isoko y'Ingozi imaze gushishuro kabiri. Hanyuma isoko yo mu Rushuri yarahiye, harahiye amasoko menshi, Nyanzarake n'ahantu henshi cyane hamaze gusha, ibintu bimaze guturigwa. Sinzi ko biturirwa canke vyiturira navyo tumenya, mugabo ikintu ayi kigoye gutahura n'ibi vyose umurundi wese yibaza. Mu bisanzwe andeya desmen maximum d'abord haratangwa ivyo bita les enquêtes préliminaires z'intango zibanze, abantu bakamenya uyu muriro wavuye kuri iki. Ivyo bintu makino gibuca n'ivyigera biba ngo tumenye muribuka nk'isoko nkaho risoko muri ya Bujumbura, ahantu hari PIB umwimbu w'ubucose ku mwaka wa 20% 20, kugeza nino saha ntituramenya neza ibintu byatumye iyi soko isha, ntituramenya nino saha. Ibi bintu narabajije hajya kwijana imbega ahantu hahiye gute. Erega nari nibagiye n'irya soko yaje byaragize gusha, mushaka ko mutavyo bari munsi.
n'amasoko menshi amaze gusha isira. Mugabe ikintu kitumvikana, navuze ingaruka mbi ziba y'ibintu nk'ivyo bibaye. Mugabo ntivyumvikana ukungene tutamenya icatumye ayo masoko n'ivyo bintu byose bindi bisha, aba resotere ababituriye hanyuma n'ibihano bahawe, kuko uko bigenda kose ntivyituriye. Nawe bari regidezo ufatwa ingingo, ico bacoje nawe bari umuntu yibagiriye ikintu agaturira yofatwa ingingo, kuko ntushobora gufyinisha ibintu by'abantu n'ubuzima bw'abantu gutyo. Ikibazo rero ngaho kica kiza ni kimwe, leta iri hehe mu ivyo vyose? Iri nagira nibutse yuko gukingira ibintu n'abantu by'igihugu bibazwa leta. Ikibazo rero umuntu agomba guca yibaza ngaho, bigenda gute ngo isoko ya mbere ishe, isoko ya kabiri ishe, isoko ya gatatu ishe, isoko ya kane ishe, isoko ya gatanu ishe, isoko mirongo zishe, n'ibintu ntihagire akete nimwe yigera yabutisa ngo abantu bavuge ibintu by'abantu biri byononekana. Nta muntu numwe atibuka ingene yisoko abantu bari bakora mu isoko mwaho ntwagoretse muri ya Bujumbura, ingene ibintu byari byifashe, abantu bari baratunze ahantu haho isoko muri ya Bujumbura. Umwimbu wari uhara, abahinga berekanye yuko wari hafi incuro ibice 20% by'umwimbu w'igihugu cyose, ariko byarahiye. Abantu bari baratubira kebana, abandi baragwara mu mutwe, abandi barasubira kurima, baragira ibyago n'ibyago. Mbwa kuva ico gihe amasoko amaze gusha, ibintu bimaze gusha, ibintu bigira uko bingana, amazi amaze gutera isera bigira uko bingana. Mugabo mwenga leta ivyo bintu ntibihiraho. None nukuri ibi bintu tubihore tubireka gutyo. Jewe nukuri ngiye kwijabe ejo ntaraba bakavuga bati umuriro ntushobora kuzima uzimijwe n'amazi, ati nimake ibintu byonyene vyizimye. Naca nibuka ko ndababwira ukungene ibintu byariko biraturagurika ngaha muri Kabazi, bakavuga bati ibi bintu biritirutsa vyonyene makabiyere nta muntu avyegeye. Umengo bisigaye umengo ni za filime dusigaye twibereyemo, aho umengo ni ibintu bisanzwe bimwe bita kumenyera kabi. Ibi bintu rero geragenda ndababwira ibintu bishobora kuzana intambara, kuko nama nabivuze mu gihugu iyo igihugu itagira classe moyenne, ugasanga en groupe de bandi, en groupe y'abantu babasumu bari muri shito cyane, nibo baguma barondera gutunga mugabe inyungu rusangi yabanje kunigwa mu meshi. Ibi bintu n'ibintu biri danger. Muhava mwibaza ngo ndiko ndavanganya ibintu. Oya, siko ndavanganya ibintu, ndiko ndavuga uko kuntu ibintu vyononekara bigasha bikononekara kubera no mugukana kw'abantu. Wewe ujeje kubikora kubera wowe utarimwo, bitakuraba, ugacora kubikora ibintu bisanzwe, ukaca bireka gutyo. Ejo hazogera igihe nawe bizoshikirwa abantu beze barabe. Tuce tuba muri nunze muri cercle visi, tuce tuba muri cercle visi. Ibi bintu ndiko ndabivuga mbabaye, ndiko ndabivuga mbabaye, ndavye ukuntu amanyuba inyubako ziko ziratuba kuri Tanganyika, ndiko ndaraba ukungene inyubako ziko zirubakwa ngaha mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi, ugasanga ibintu birubakwa amategeko ari twagomba kubahiriza amaje kubabwira, ingene kubaka ku mabarabara makuru birazwi, ingene amazu yubakwa mu bisagara birazwi. Nta muntu umwe yubaka inzu mu gisagara atatanze plan yiwe, kandi kugira ngo bamuhe un document de fait de construction baca babanza kuza kuraba ko ibintu yemeye kubaka yavyubatse uko nyene. None habuze izo nzego z'igihugu zivyubahiriza, habuze iki? Amasoko urashobora kwiyumvira n'isoko irimo abantu ibihumbi bingana, mugo gacu usanga abo bantu nta muntu akingiwe.